yes nk'ibyo nabiko ndavuga rero mu buzima imana irabaho kandi turayubaha twese kandi turayizera sibyo rero iyo uri kurasenga senga ariko wibuke ko hariho umwanya wo gukora hariho abantu bibagira ko dukeneye gukora kugira turonke imana iraduhezagira ariko uduhezagira mu bikorwa by'amaboko yacu ntushobora kwirirwa mu masengesho wirigweyo umunsi wose umareyo iminsi 2 3 4 5 hama wizere ko imana izova mu ijuru ije kuguha ati tora mwananje ndaguhaye mu ntoki nakumwe boss washobora kuza akaguha sheke ivyo ntibibaho imana ikorera mu bantu umunsi tuzoyibona zoba ari umwe twese ni umwe umunsi tuzoyitaba niho tuzoyibona rero mu buzima ifo kumenya ico dukora nk'uwo mukobwa urumva yirirwa gusenga ariko akabona nta kintu kigenda mu buzima bw'iwiwe nkuko imana yavyivugiye byo nyene ndasubiyemo akili na roho vinitumikiye ubwenge n'umutima binkorere shira umutima ku mana kandi wongere unakoreshe n'ubwenge bwawe voilà muri uko gukoresha ubwenge ubukoresha gute wowe imana yaraguhaye umwuga ushoboye gukora yaragushizemwo ubwenge bwo kushobora kurondera rero muri uwo mwanya nturi kurabikoresha uri ufata umwanya munini uwohereza gusenga ego sinanse ko gusenga ari byiza ni byiza kandi twese turabikeneye ariko we need to work turakeneye gukora turakeneye gukora kugira ngo twiteze imbere ntuzotera imbere ngo nuko wiriwe mu masengesho iminsi yose ariko uzotezwa imbere n'ibikorwa by'amaboko yawe amaboko imana yaguhaye n'amaguru canke n'ubwenge bwo gukoresha kugira ngo ushobore kugira ico winjije na cyane cyane rero kenshi iyo turiko turakora twibuke ko dusenga dukora tunasenga kandi n'imana yaravuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe reka ndakwereke Mr. Yani hari ibimenyetso byinshi nogenda ndakwereka muri Bible zerekana yuko ntagena kimwe imana yigeze ikora ikintu idafise ikintu ishingiyeko nico kimwe n'abantu kenshi bakunda mvenda kwereka imana yarabajije Mose ati mbe Mose ko uri kurambwira ngo murabuze ukuntu mwambuka iyo nyanja wewe ni iki kintu ufise mu maboko yawe kuko imana yivuga ngo amazi ndayatandukanije toragenda abantu ntibari kubona yuko mu vyukuri imana ikorera mu bantu nabo bafise uruhara mu kuba imana yogira ikintu ikoze mu buzima bwabo Mose arabwira imana ati no way ati Jefferson inkoni gusa ati yonyene irahagije wewe rambura iyo nkoni ku mazi nkuko ucura muce mwambuka baca bagira iki baca barambuka Mose arabwira imana ati none ko tubuza amazi yo kunywa tubigenze gute done Mose ubufise iki ati kubita yakubwira ati kubita rimwe nubwo imana yuko Mose yaciye agira akubita kenshi imana amubwira ati kubita rimwe gusa yari bimubwiye ati koresha ico kintu ufise nyene kugira ukubita Yesu hari abantu barenga 5,000 baramubwira ati none ko abantu bashonje basezere bagende kuko nta cyo kubafungura dufise kandi raba burije buragorovye Yesu ababwira ati no way bakaburire none bahe baje mufisiki tumikati 5 n'ifi zinga 2 ati rero none tugira iki ati ivyo nyene birakwiye yari yamaje kubabaza gute mufise iki ati ivyo nyene birakwiye koresha ivyo nyene zani ivyo nyene tubagaburire kifedire ko imana ihezagire selon n'ivyo serowe n'ivyo wufise yaraguhaye talent sivyo wewe uri gukora iki kugira ngo iyo talent yawe izoshobore kugutunga voilà ugumusenga canke urashiramwe n'ibikorwa ugiye urashaka gusenga akaboneka uduturu tumwe ariko mu gihe udafollowinze izo turu yakweretse bice bipfa uzokwama wa mutaka umwikomo imana ati genda kora ariko sindonka ndagira ibi ariko sindonka ego ivyo urabikora kandi urayisenga eske urakora niko uri kurakora kugira ngo imana ishobore kuguhezagira muri ako kazi kawe k'iminwe kamisi yose rero twibuke ko kwama tuja gusenga ni vyiza ariko guhereza y'umutwe navyo si vyiza pe ndibaza ko n'Imana yaduhaye umubiri iduha n'ubwenge n'umutima kugira ngo tuyikorere ariko mugihe yavuze ati n'ubwenge buyikorere umuntu wawe urakeneye gufungura urakeneye gufungurira abana bawe urakeneye kwitaho abantu tunze canke se kwitaho wewe wenyene ivyo byose birakenewe rero imana izoduhezagira mu byo dukora Mose Paulo niwe yavuze ngo nuko rero kuko iminsi ari mibi nimugende nk'abanyabwenge uriko ugenda nk'imburabwenge nimwasenga
sinasi yuko gusenga umuntu atabiza gusenga uri kusenga mu buhe buryo kuko hari ukuntu ushobora gusenga burazi yuko hari amasengesho ushobora gusenga twe tukivunira ubusa ntibinasenga aho twigeze dusenga biveye n'ukuntu twe tuba twasenze wasenze gute mu buhe buryo nuko n'ikintu ushobora usaba imana ubwo nyine emergency utera wishugwa rero tubanze kuraba ati mbega ni buhe buryo tuko turasaba mu buhe buryo turiko turasenga mugira ngo maybe uze tuvuga ati dasenga hama imana yatevye kunyishura nubwo imana itigera iteba kuko imana ivuga ngo twebwe imyaka igihumbi kuri yo Imana n'umunsi umwe none umunsi umwe kuri yo ni imyaka igihumbi ntabwo imyaka igihumbi kuri twebwe ku Mana n'umunsi umwe ngo we wasenze iminsi 3 ngo wishugwe nturigira wishugwa kandi nturigeze unakwiza umunsi kuri wewe ukacucika intege rero usenga n'ubwenge uvuga ati Mana ndiko ndakora hezagira bintu kugira uvuge ngo ni amasenga umana nyereke atakina kimwe ufise Imana igira ikwire kereko so natari sana rero bakumviza radio Black FM 94.9 gihe cy'isaha imwe zeneze k'iminota 9 neza muri studio zacu nize kumugenda mugira ibihe vyiza mukaye gatoya cyetuza ndetse n'ibindi bitandukanye indirimbo ni ya